ndasubiye kandi kubaramutsa mwebwe mwese musanzwe mukwikirana ino YouTube channel ya Murundi Diary Show. Nkuko bisanzwe turazi yuko kuri ino YouTube channel ya Murundi Diary Show twoma dukurikirana ibijyanye n'ubuzima bwa misi yose, aho uko ubu abarundi muri make basanzwe babayeho. Rero ndaguha ikaze wowe ari ryo rya mbere uje kuri ino YouTube channel yacu. Ndakwibutsa kugira subscribe kugira ngo byorohe ko tubandanya dukuza umuryango wacu. Uno musi rero nkuko mubibona turi hano kugira ngo twerekane ukuntu dushobora guteka indyo zoroshe cyane gufungura, zishobora gutekwa mu mwanya mugufi cyane ku buryo umuntu naho yoba ariko arihuta ashobora guziki ashobora kumufungura mu mwanya muto cyane. Nifungwa na amagi nkuko mubibona, amagi, itomati. Izi ni fungwa zoroshe cyane hano mu Burundi ushobora guteka mu mwanya gato, mu mwanya muto cyane, kandi ukaba urafunguye bimeze neza cyane, kandi ni fungwa iryoshe. Rero bana nanje kugira ngo ukurikirane intambwe ku yindi ni gute bashobora guteka umurete w'amagi ane kugira ngo ushobore kuba wofungura mu mwanya muto cyane, udatevye udacerewe no mu mirimo yawe. Jana nanje rero intambwe ku yindi. Okay, rero nkuko nababwiye ko tugende intambwe ku yindi. Amagi yacu rero icambere na mbere tubanza kwanza tukayamena, tukayakura kuko ntushobora kuyateka n'ibyo bikokiye byose. Oyaye urabanza kwanza ukayamena ukagira rimwe rimwe ubufise akantu ba wateguye nkuko mubibona hano, ukaza uragira iki urashiramwo rimwe rimwe nkuko mubibona. Yego okay, nkuko rero mubibona ya magi yanje ndahejeje kugira iki kuyamena, ariko sinza kuyateka kunyene bivanye n'abantu bamwe bamwe. Hari abantu amagi bace bashiramo kunyene, ariko twebwe turagira iki turaya koroga kugira ngo bize kugira isura dushaka, isura imeze neza cyane. Wow. Iyi ni YouTube channel ya Murundi ari izobandanya kutwereka ubuzima butandukanye bw'umurundi abamwo kugira ngo tubashe kubandanya tumenya Uburundi, ivyabwo, amakuru yabo uko bigenda, uko abandi babayeho mu buzima bwa misi yose. Ariko zibakora ubuzima bwose, oya abari ubuzima je ubwanje nshobora kuba no hamza bwa hafi, ariko hariho abana ashobora kuba no ubundi buzima nashobora kuba no hamza hafi. Hano rero cyashiramwo amakoto yanje makenya, ana konfise amakoto amwe ndashiramwo kugira ngo aze kumfasha kugira ryarigi, ariko ayandi ndasigana kugira ngo aze gukora ku itomati. Rero ubu ni mwe mu buzima twe tubayemo nk'abarundi babaye, ariko ubundi buzima burya mu isi hari ubuzima butandukanye. Hari ababa mu buzima buri hejuru, hari ababa mu buzima bubaye, hari n'ababa mu buzima bwo hasi cyane, ariko ubu ni bwo buzima twe tubayemo cyane cyane ifuza kuba no basangiza. Rero dutora n'igitunguru naco maze tugashiramwo muri rya rigi, aho naho niko ya mavuta yacu agira iki ariko arasha. N'igitunguru turagata igipande kimwe kize kuja mu magi, ikindi kije hehe mu tomati. Nko nako nababwira Murundi Diary Show ni YouTube channel itwereka ubuzima bwa misi yose bw'abarundi, ikanatwereka ibitandukanye mu bijanye n'inkino, turakurikirana no bijanye no guterana intege. Rero hano tugira iki dukata igitunguru kugira ngo dushire mu mavuta byarigi cyo dukubitamwo, hama ibintu bice bigenda muzuri sana. Rero ngumana natwe intambwe ku yindi. Okay.
muri ya magi yacu rero twakoroga turashyiramo akunyu gake cyane gake. Muri gihe ntibashyiramo izinyu byinshi, ushyiramo umunyu mwinshi ucukumerera nabi, wa murete wawe ntuzoryoha. Hano ndumviriza akunyu kanje nashizemwo, ndabona yuko na ca gitunguru canje kiriko kirasha. Okay, nababwiye yuko ino ndya ni indya yoroshe cyane guteka, ku buryo umuntu ashobora kuyikora yihuse cyane kandi akayigira mu mwanya muto cyane, ariko akagenda afunguye bimeze neza. Ntibigutwara umwanya munini, ntibigutwara ibintu byinshi, ekada wowe gusa nukumenya eske umurete wanje nzakukora gute, hama ugaca uja ku kivi, ugaca utangura gutegura umurete wawe neza cyane. Okay, mu gukoresha rero umwanya neza, hana kwa murete wacu tushize ko turashobora guca dukata n'itomati nazo kugira ngo ibintu byose bize kugenda neza, ntidutakaze na wa mwanya, kuko nababwiye yuko ari imfungurwa umuntu ateka mu mwanya muto cyane mu gihe ariko arihuta. Rero muntu nibaza hano mu Burundi ukifuza ibintu binyaruka, ngibi ibintu bya mbere binyaruka guteka hano mu Burundi iwacu. Ibintu vya mbere binyaruka kandi wanashaka binaryoshe gutegura, eka no mu kanwa biryoha. Narirya dusanzwe tuzi yuko amagi afise umumaro munini mu mubiri w'umuntu, twazi yuko amagi afisemwo proteine nyinshi zankenerwa mu mubiri wacu. Rero iyo wihereje umurete uba wihereje ikintu gikomeye cyane. Kage turakatagura za tomati ne ku yindi. Okay, hano rero turashobora kuraba yuko umurete wacu udavuzigira. Sanze umurete wacu urashobora kuba ufata akarangi, ariko tuhindukize kugira ngo hashe iyindi kurundi ruhande cyangwa se ku yindi kote. Okay, ayiboye rero dushize ku yindi kote nayo kugira ngo nayone ishe. Murana yuko mu mwanya muto cyane umurete wacu usa n'uhiye. Bivuze yuko imfungwa y'umurete cyangwa se indya y'umurete ni indya umuntu ategura mu kanya gato cyane, ikabiragize iki, ikaba iratunganye. Hariho rero umuntu ashobora guca yifungurira uko nyene swatagakoza uburobe ko ndi abantu bava ngaho iwacu muri rirare, cyangwa se naho agakoza ubugari. Uberutse naraberetse ukuntu bacumba ubugari. Rero ubugari ni imfungurwa ushobora gufungura uyikojeje imboga nyinshi zitandukanye. Ni umurete uri umwe mu mboga zitandukanye dushobora kuba twofungura kandi dukoresheje bwa bugari. Aha rero murabona yuko ni yindi kote cyangwa se ni ku rundi ruhande ngo wa murete wacu naho wana turarindiriye ko usha neza, bityo rero biduhe
kugira umurete wacu uze kuba umeze neza usukuye neza cyane eka unaryoshe uriko urawufungura uza kumva ibintu bimeze neza gose. Okay, nkuko rero mubibona n'urundi ruhande rwahiye rwa wa murete wacu. Hano rero igisigaye nuko twarura wa murete wacu kugira ngo dukore za tomati nazo, hama bize kudufasha kugira kushirako na zone maze ibintu byacu bize kugenda neza gose. Nabwiye nabitse ya makoto yandi yo kugira ngo shobore kuba nokora itomati nazo. Okay, chasura kandi nkakata ca gitunguru casigara na cone. Okay. Okay, turindira gatoya kugira ngo igitunguru cyo negishe, hama dushiremwo rero za tomati zacu, hama ibintu bice bigenda muzuri. Reka muraza kuraba kuntu biza kuba bimeze mu gihe tunganije neza. Wow, haboneka ko igitunguru cyacu kirahiye. Dushiremwo rero za tomati. Okay, tomati zacu ziraboneka yuko ziriko zirasha. Wamwe ashobora kuca ziponda kugira ngo ibintu byacu bigire akanovera. Urabona yuko aka gasosi k'itomati ari agasosi gasa neza. Hari abantu rero, abantu ratandukanye, hari umuntu ashobora gushiramo ibindi birungo byinshi bibandanya kuryosha cyane, nka za onja iki zishobora kuryosha isosi. Ariko je hano ntiyashimye kubakorera ati birungo byinshi ataki kandi ugakora ifungwa ziryoshe cyane kandi bikagenda neza, bitagusabye amafaranga menshi kandi bitagusabye n'ibintu byinshi, ariko ukarya neza kandi biryoshe cyane. Niko mubibona murabona yuko ari agasosi kameze neza cyane kandi kaza kuba gatagase. Aha rero cadushiramwo wa murete wacu, urabona yuko itomati zirahiye. Rero umuntu agashyiramo za tomati za wa murete wacu maze ibintu bize kudoha cyane. Okay.
nkuko rero mubibona murana yuko nageje kubishira hamwe ariko ndabivanga ati kugira ngo bize kunywana ya sosi yacu ize kwinjiramwo neza murigi nirigi umva binwane cyane ari ibintu biza kuba biryoshe umuntu ariko arabifungura kubera iki byose biza kuba byanywanye umurete n'amagi byose birimo indani urumva yuko uburyohe buza kuba ari bwinshi cyane umuntu araza gufungura ntahaga Mbona yababwiye rero iyi ni fungurwa yoroshe cyane kuba wotegura mu gihe uri mu gihugu cy'u Burundi hano ibujumbura mu gihe uri mu kazi mu gihe uri mu servatere mu gihe uri muri make mu buzima bwose usanga uburimwo mu gihe wifuza ibintu binyaruka byihuta ntibize bibigera kugora uhangayika urara inzara ugira iki wibaza ibyo ushobora gufungura n'ibiki namagi ane abiri bivana nuko muba mungana we rero ugaca ubikora guca urabona ko bidutwaye umwanya muto cyane wewe uba wifitiye gusa nimba ari ako karobe kawe nimba ari ubwo bugari nimba ari iki ushirako maze ugaca uteka mu mwanya muto gose urabona yuko ibintu bimeze neza cyane aha rero umurete wacu ni tomati zamaze kunywana zamaze kumera neza cyane uvuze yuko umuntu abifunguye abifungura na akayabagu okay bana ko kimeze neza rero reka ndabashimire mwebwe mwese mwafashe kano kanya ko kubana nanje muri uno mwanya muto yadufashe kugira ngo turabe ifungwa yoroshe cyane umuntu ashobora gutegura mu gihe ari mu Burundi mu gihe afise umwanya muto cyane mu gihe yihuta kugira ngo ntarariza canke ntaje kukazi n'inzara ariko agende afunguye ire niyo fungurwa iryoshe cyane kandi murategura mu mwanya muto cyane kandi akaba arafunguye ni ibintu rero bimeze neza ndabashimiye rero kuba twabanye nanje wewe utaribwo wagize subscribe ndakubitsa kugura subscribe ariko ushimwe na commentaire uvuge uko wabibonye nuko n'icyumviro cyawe muri make muri rusangi kugira ngo tubandanye dufashanya mu kungurana ubwenge eka ushiremo nico wifuza kuzo yaga ko ubukurikira cyangwa se ico wifuza kutwereka mu guhinyanyura ubukurikira murakoze